Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV, none n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aragarukwako cane hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka ku makuru ariko aravugwa mu birabana n'umutekano, ariko nanone tukaza no kubabwira ku makuru ariko aravugwa mu vya politike, tukaza kubabwira amakuru ahambaye cane kandi anateye ubwoba ku ndyane ziri muri CNDD FDD. Kuri ubu ngubu ibihangange bikomeye cane biriko biracura umugambi ukomeye cane, ni umugambi mubisha wo gukurako Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri ano makuru turaza kubabwira intambara ikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ararwana n'ibihangange, intambara yaseruwe canke intambara yavyuwe cane cane n'intambara n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye yarungitsemwo abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu iyo ntambara bikaba bivugwa yuko iriko irasambura ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi cane biriko biravugwa cane. Tukiri ku ntambara turaza kubabwira ingorane zikomeye abasirikare b'u Burundi babandanije gucamo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuze no kubabwira amakuru ahambaye mutari bwamenye, ni amakuru ajanye n'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba ari mu mugambi ukomeye cane wo gusubiza ibitigiri vyinshi vy'abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire n'amakuru y'ibanga ku kugene abasirikare b'u Burundi ngo baba barasubiye muri Uvira. Turaza kubabwira vyinshi biriko biragarukwako cane. Tukiri kuri ayo makuru nyine turaza no kubabwira ko hari iyindi ntwazangabo ikomeye cane y'u Burundi yubahejeje gucikana, ni nyuma yuko arasiwe muri izo ntambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi n'ibindi twakubwiye mfunyafunyo turaza kugenda turabigarukako muri ano makuru twabiguteguriye, nkwibutsa ko nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wakoresha kano karyo gafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi ya Shiramatsiko TV. Reka tudatevye hano makuru yacu tuyatangurire kuri ibi biriko biravugwa ku basirikare b'u Burundi, aho abasirikare b'u Burundi bari baraka biyamiriza umugambi wo gusubira kwambara umwambaro w'igisoda ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano reka tubibutse yuko abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu ntago bose bacuwe, hakaba hari abasirikare benshi bakiri ku rugamba kandi intambara zikaba zikomeje cane. Ubwo twari twaravuze yuko abasirikare b'u Burundi barwanaga bambaye umwambaro wa Kongo vyari vyarahinduwe, ariko kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi w'igihugu ca Kongo bakaba basubiye gufata ingingo ikomeye cane ko abasirikare b'u Burundi basubira kurwana bambaye umwambaro wa Kongo. Ivyo nyine akaba ari vyo Perezida Félix Antoine Tshisekedi wa Kongo yoba yarategetse Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'amafaranga menshi ahabwa na mugenzi w'igihugu ca Kongo, akaba yamwagirije yuko yoba ngo mbere yararwanaga bikomeye cane kandi agasubiza M23 inyuma, ariko kuri ubu ngubu ubwo abasirikare b'u Burundi ngo basigaye bambara umwambaro w'u Burundi basigaye nyine bata urugamba. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yasubiye gutanga itegeko yuko bagomba kurwana bambaye umwambaro wa Kongo kubw'amasezerano yagiranye na mugenzi we w'igihugu ca Kongo Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Tubibutse yuko ubu ari ubutumwa bw'umusoda ari mu ngabo z'u Burundi ziri muri RDC kugwana na M23, aho yagize ati ndabaramukije ni kenshi twaguhaye ubutumwa urabandanya kandi urabushikiriza uko tubuguhaye, turashima cane kuko hari vyinshi vyahindutse. Uti ni vyinshi watuvugiye turibonera ingene bihinduka, abatazi amagorwa abasoda b'u Burundi barimwo mpora mbona bishongora bagutuka, ariko twebwe abasirikare nitwe tuzi ico utumariye n'ivyo wagiye uradufashe. Ntucike intege, urabandanya ubera ijwi abarundi batagira aho bavugira, kandi tuze wigere ucagura abo uvugira, urigumira gutyo tugukunda gutyo nyine. Hanyuma ngira
nkubwire ikibazo gikomeye abasoda b'u Burundi bari ahitwa Baraka barimwo. Mwarumvise umukuru w'igisoda avuga ngo u Burundi bwarakuye abasoda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo mu nzira yo kubahiriza amasezerano i Washington. Kirya ni ikinyoma cambaye ubusa. Abasoda bakuwe mu bibanza twari twatakaje canke aho vyoboneka ko badashobora guhangana na M23. Nivyo batayo nyinshi zarahanywe, zaratahanywe. Ikindi benshi batazi nuko intambara zitahagaze. M23 bavuga ko bavuye Uvira ariko ntibarekuye uturere tundi. Abarundi ntibazi ko M23 ariyo igenzura uturere twose turi ku rubebe rw'u Burundi n'ikiyaya ca Rusizi. Aho yirukanye abasoda b'u Burundi hose niyo ihagenzura. Uvira yo biragoye kumenya uyigaba ubu uwo ari we muri kino gihe. Rero twebwe turi batayo zitatu ziri ahitwa Baraka, no kuvuga batayo y'11 Tafoke iri ahitwa Katanga, batayo ya 29 Tafoke iri ahitwa Tujenge, batayo ya 16 Tafoke iri ahitwa Rweba. Twese tugize brigade ifise icicaro Baraka. Ubu intambara itera yegeza aho turiteguye ko umwanya n'umwanya duhangana na M23. Hano niharamuka hafashwe inzira zose ziva mu Burundi zizoba zugawe. Abasoda bacu bari Karemi bazoca bagira ingorane zikomeye cane. Hazoba hasigaye inzira yo mu kirere gusa, kuko ubundi kuza hano bisaba kurira ubwato mu Rumonge tugaca muri Tanganyika. Tidushaka kwambara ibendera ry'ikindi gihugu. Twebwe ikitubabaje kurusha byose ni ukumva ko tugiye gusubira kwambikwa ca kwambara impuzangano y'umwambaro w'igisoda ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndibuka ingene mwasemereye tukiri Nord Kivu, vyari biteye isoni kubona umusoda wacu apfa yambaye ibendera rya RDC kandi RDC itigera inamuha iteka. None batubwiye ko kuva mu ndwi iza tuzogwana twambaye umwambaro wa FARDC. Ikindi kintu kitubabaje, umusoda w'u Burundi yararahiye ko azogwanira u Burundi. Ibendera ryacu ni ry'u Burundi. Biraboneka ko abatwara u Burundi bashaka kwemeza ko abasoda bagifise muri RDC bakibafise muri RDC ariko sivyo. Nimba babandanya ingwano nibayemange tuyigwane mu iteka ryacu ry'igihugu. Perezida Ndayishimiye aherutse gutangaza ko hagiye gukora ibishoboka byose igisoda cy'u Burundi kikaja ku rugero rw'ibisirikare byo muri kino gihe ca none. Iki kintu ni ciza, twaragishimye, ariko hariho agahaze. None ni kubera iki abandanya kudushora mu ntambara ziko tutaraja muri urwo rwego, kandi abo turwana nabo bararurenze. Abo turwana biraboneka ko bafise ubuhinga n'ibikoresho twebwe tudafise. None yo kwitega ko twotsinda gute intambara tutiteguye neza? Uretse kutugurisha akirira amafaranga, ubona iyi brigade yonyene ariyo izogwana iyi ntambara, kandi abandi yarabatahanye. Twebwe tubona ko twahebwe. Ntivyumvikana ko abandi basoda bataha natwe agashaka ko tuguma mu ntambara tudatahura, kandi twambaye n'umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Umengo ntitukira abasoda b'u Burundi. Atakubesha, twebwe abasirikare ntitubona ico turiko turapfa tuzira, ntitubona ico turiko turagwanira. Turasavye mudutangire ubutumwa nk'uko mwahora mubikora. Ntuhave utinya bamwe baca bagutuka iyo uvuze
ibitaroranye biriko biraba, kuko nka twebwe tutagira kivugira ni wewe utuvugira kandi ukanadutabariza mu gihe bikomeye. Iyi ntambara yasenye igisoda c'u Burundi, yasenye umugambwe CNDD-FDD, yateye indyane zikomeye cane mu bihangange vya CNDD-FDD. Twibutse yuko ino ntambara iriko iranapfiramwo abasoda bakomeye cane b'u Burundi. Reka tubibutse yuko ya ntwazangabo Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yitavye Imana mu bitaro Tanganyika Care i Bujumbura. Inyuma y'indwi zitatu ari muri reanimation mu bitaro Tanganyika Care Hospital, Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yasandavye mu gitondo co ku munsi isaha 12:20 nk'uko bamwe mu bamwegereye babidutangarije. Twaheruka gutabariza iyi ntwazangabo twibutsa ko kuva mu ntango vyari vyasabwe ko inyarukanwa mu Buhindi, ariko abarongoye igisoda bakanana kumujana ngo avurwe uko bibereye. Mu gitondo co kuwa gatandatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka w'2025, Lieutenant Colonel Patrice yarashwe na drone ku cicaro ca batayo Tafoke ya 18 cari ahitwa Ruvungi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko drone ya mbere yaramurashe iramuhusha, aca asaba uwujejwe kumugendanira kwegeranya ibintu vyiwe kugira bahunge bave aho hantu. Bugingo uyu amugendanira yinjiye kwegeranya ibintu, drone ya kabiri yaciye irasa Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza iramukomeretsa bikomeye. Niho Patrice Manirakiza yaca anyarukanwa mu Burundi ajanwa muri Tanganyika Care Hospital. Uwo munsi nyene 23 yaraye yigaruriye Ruvungi. Intambara ya drone, iraswa rya Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza ryahinduye vyinshi ku rugamba. Ku mugoroba wo kuwa 4 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka w'2025 naho hari harashwe umukuru wa batayo Tafoke y'umunani, Lieutenant Colonel Atanaze Minani, yari ahitwa Rubarika. Lieutenant Colonel Minani Atanaze nawe yishwe na drone co kimwe n'abasoda batatu bari bamugendanira. Kuva igisoda c'u Burundi kija kugwana na M23 muri Nyandagaro mwaka w'2023 muri Nord Kivu, bwari bubaye ubwa mbere harashwe abakuru ba batayo. Igisoda c'u Burundi catahuye ko hariho intumbero nshasha ku rugamba, ko M23 ifashe intumbero kwica abarongoye urugamba ikoresheje za drone. Bukeye kuwa 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka w'2025, mukuru w'abasoda b'u Burundi bari kugwana na M23 muri RDC, Colonel Joaquin Nihorimbere nawe nyine yaciye ata urugamba. Yahunganye na batayo zitatu be na brigade yarajejwe gukingira icicaro ciwe ahitwa Bwegera, bajabukira mu Cibitoki ca Rugombo. Colonel Nihorimbere nawe nyine yabona ko umwanya uwo ari we wese yashobora kwicwa mbere canke agafatwa. Iyi ntambara y'amadrone yahinduye vyinshi muri urwo rugamba. Mu mwanya muto cane M23 yigaruriye ikiyaya ca Rusizi, ica iboneraho gufata igisagara ca Uvira kuwa 10 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mwaka w'2025. Tubibutse yuko ibintu bibandanije no gukomera cane no muri kino gihe ca none, kandi ko ico gihe nyine ubwo igisirikare kiritwa uva nyine icyo gihe
M23 yafata igisagara ca Uvira ibintu vyahise bihindura isura, nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo yo gucyura bamwe mu basirikare, ariko nanone akaba ari amayeri menshi cane yakoze, nyine yerekana yuko yakuye ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone izo ngabo zigihari, bamwe baracyuwe n'ivyo koko, ariko abandi barasigara ku rugamba, kandi n'ubu ngubu urugamba rurabandanije. Ubwo koko igisirikare kiritwararikwa bikwiye, abasirikare barakombekerekeye ku rugamba baritwararikwa. Ivyashikiye Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza biratuma umuntu yibaza nimba igisoda c'u Burundi citwararika bikwiye abasoda bakomerekera mu ntambara za RDC. Kubona komanda wa batayo akomereka agasabirwa kuvurwa hanze akamara indwi zitatu bidakozwe, biratuma umuntu hari utubazo yibaza. Hari umuganga twabajije ko yibaza ko Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yari gukira iyo ajanwa mu Buhindi nk'uko vyasabwe. Yagize ati ivyo biragoye kumenya, ariko kuba yamaze iyi misi yose muri reanimation ni ikimenyetso ko kumbure ubuvuzi bukomeye kurusha ubwo dufise mu Burundi hari ico bwari kumufasha. Tanganyika Hospital irafise ico irusha ibindi bitaro mu Burundi, ariko ni ku rugero rwo mu Burundi nyene. Ni bimwe ni bimwe bavuga yuko ushobora kuba urakomeye nyine aho uri, ariko hari n'ahandi hakomeye kurusha, ariko iyo uri aho uri uramenya yuko hari ahandi hashobora kuba haruta hawe. Abategetsi b'u Burundi ntibigeze bumva ibijanye canke gukozwa ibijanye nuko uyo yarayoboye batayo muri Kongo nyine yaja kuvurirwa hanze. Muri bino bitaro haramaze imisi harapfira abasoda benshi bakomerekeye muri RDC, bose usanga bari bamaze iminsi muri reanimation wumvirije abasoda bo ivyo bavuga bidoga ko General Prime Niyongabo yitwararitse amafaranga yoba yinjiza biciye mu bo avuriza muri ivyo bitaro kurusha amagara y'abasoda nyine. Ku ruhande rwacu nta vyemezo dufise ko Tanganyika Hospital ari iya General Prime Niyongabo, naho abasirikare babivuga cane. Intwazangabo yari yubaha cane abategetsi. Umuhisi Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza avuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi yahora. Yinjiye igisirikare mu mwaka w'1999, yari uwo muri promosiyo ya 35 muri SCAM. Ni ukuvuga ko ari mu bahoze mu gisirikare ca kera, abo bita aba-ex-FAB, afise nimero matricule SS 1719, ashengiye ku myaka 48 y'amavuka. Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yari amaze kuzezwa amabanga menshi mu gisirikare, yarakoreye cane mu ikambi y'abasirikare bagwanira mu mazi, mu nyuma ahabwa kurongora ikambi yindi benshi bita Guantanamo. Ni ikambi ibitse amabanga menshi kubishikira abasirikare barungikwa muri RDC. Mu nyuma Patrice Manirakiza yahawe kuja kurongora bato ya 18 ya Tafoke yari kugwana nayo 23 muri RDC. Batayo yiwe yari mu zicunze ikiyaya ca Rusizi kugira M23 ntiyegere imbebe z'u Burundi. Aho niho yarasiwe mu gatondo ko kwa gatandatu z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2025. Kugeza ubu icyo kiyaya ca Rusizi kiri mu minwe ya M23. Abasirikare bakoranye bavuga ko umuhisi Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yari intwazangabo yubaha cane abategetsi,
yaboneka nk'intwazangabo yo mu ex-FABU isa n'iyikundwa n'abarongoye igisoda, abaye intwazangabo igira kabiri y'ipete rinini ahitanywe n'intambara ziri muri RDC. Turahojeje umuryango w'umuhisi Liyetona Colonel Patrice Manirakiza, Imana iwuhe kwihangana muri bino bihe bitoroshe. Twari twabwiye yuko intambara ya Kongo yazanye ibibazo byinshi cyane mu butegetsi bw'u Burundi, yarashwanishije abategetsi bo mu Burundi, haba igisirikare caracitsemo kabiri, mugambwe CNDD FDD waracitsemo kabiri, kutumvikana mu bihangange birabandanije. Mu kandi kanya turaza kubabwira ku ntambara ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ararwana n'ibihangange bishaka kumutembagaza ku butegetsi. Mu kandi kanya ntimuze kuja kure, turaza kubaha ido n'ido ry'iyo nkuru.